Nk'uko bimenyerewe muri kumwe nanje Ustadh Hulama Habibu Galvaz muri kino kiganiro ukuri kwizigiwe, kandi iki kiganiro tugiye kuraba icigwa kivuga ngo mbega ninde akwiye gukurikirwa hagati ya Muhammad sallallahu alayhi wa sallama hamwe na Yesu Kristo mwene Maria Isa bin Mariam. Imbere yuko dutangura rero reka twiyegereze uhoraho Imana kugira ngo dushime ku cyo yadukoreye. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ladhi ayana amatana badana wa ilaihi nushuru. Kubw'ivyo rero kuba twamaze gushima kuco uhoraho Imana dukoreye, reka tujye muri kino cigwa mu majambo make gisobanura mbega ninde akwiye gukurikirwa hagati ya Yesu mwene Maria amwe na Muhammad sallallahu alayhi wa sallama. Ibi ni kubera ko mwisi ino si ya kino gihe yabizera abantu bamaze kuzuba bageranya ibintu n'ibindi, abantu bagiye mu rujijo rwinshi, abantu bagiye bibaza byinshi bitandukanye. Umwe akavuga ati mbega ninde akwiye gukurikirwa, mbega twokurikira Muhammad cyangwa twokurikira Yesu Kristo? Izo bikama biri mu mitwe y'abantu bakama bibaza byinshi nibitandukanye kubijanye n'iki kibazo. Nico gituma uyu munsi twarondeye amajambo yivugiwe ubwiwe yagiye avugwa na bano bagabo ubwabo. Yaba Yesu hari icyo avuga kuri kino cigwa, yaba na Muhammad ari icyo avuga kuri kino cigwa. Ibi rero nivyo twagiye gushira hamwe, twagiye gufatanya kugira ngo bikunde abantu uyu munsi bamaze gutahura ico ari cyo ukwiye gukurikirwa uyu munsi. Reka dutangure n'intumwa Muhammad. Intumwa Muhammad arishura kuri kino kibazo ninde akwiye gukurikirwa hagati ya Yesu na Muhammad. Muhammad arishura. Usomye igitabo Sahih Buhari cyangwa se igitabo cy'amahadisi kuri hadisi yacu y'igihumbi n'amajana 437, iki gitabo kiravuga ano majambo akurikira. Ndavuga ari mu Cyarabu muganda yashira mu Kirundi. Aravuga ngo ana jewe Muhammad aula nafsi nduwa mbere mu byaremwe byose birinshi sabini Mariamu gukurikira Yesu mwene Maria fini dunia wari ahera, yaba mwisi no mwijuru. Twisunze rero ino nyandiko, twisunze ico Muhammad avuga, we bavuga ngo jewe Muhammad nduwa mbere mu byaremwe byose gukurikira Yesu mwene Maria yaba hano kwisi ndetse no mwijuru. Bisobanurwa ngo niba ibyaremwe byose bibaho cyangwa ibyaremwe byose bishobora gukurikira Yesu, Muhammad we yabibereye uwa mbere. Ni kuvuga ngo we yafashe nyambere kwemanga no gukurikira Yesu mwene Maria. Ikibazo noca nibaza niki, niba Muhammad ari we yabaye uwa mbere kwemanga mbere no gukurikira Yesu mwene Maria, wewe cyage jewe turinde ngo nitwemere cinumwa y'Imana Muhammad yemanga kandi yasize mu ngiro. Aha niho rero abantu baca bagirira ibintu by'ingorane nyinshi kandi ukuri kwaramaze guhishurwa. Rero niba wemera Muhammad nk'intumwa y'Imana, emera ko yabaye uwa mbere gukurikira Yesu mwene Maria, nawe ukurikire Muhammad muri ino nzira yo gukurikira Yesu mwene Maria, kuko ni jambo ryiwe yivugiye, siryo yabwiwe cyangwa siryo bamuvugiye, ariko ubwiwe mu kanwa kiwe ngo ana aula nafsi birinshi sabini Mariamu fini dunia wari ahera, nduwa mbere mu byaremwe byose gukurikira Yesu mwene Maria uhereye mwisi gushika no mwijuru. Ikibazo ni iki, none kugira ngo Muhammad afate ino ngingo yo gukurikira Yesu yoba yabikuye hehe? Ni irihe bangari yaramenye bituma afata ino ngingo mbere anatangariza abantu ko iyo ngingo ayifashe? Wewe yari yamenye ibangirihe? Iryo bangari yamenye ni iki Yesu nawe agiye kwivugira mu kanwa kiwe. Uko nababwiye ko tufata no majambo yavuzwe na bantu babiri, hama tugerageze kuyaringaniza, tugerageze kuyashira hamwe kugira ngo bikunde tumenye ukuri kwa bino bintu. Yesu yaravuze muri Yohana 14:6 aravuga ngo, Yesu aramubwira ati ni jewe nzira y'ukuri n'ubugingo, na ushika kwa data ntamujanye. Muhammad yari yamaze gutahura ko Yesu ari nzira
kandi y'ukuri kandi n'ubugingo. Ivyo igihe Yesu yabivuga hari haheze imyaka myinshi mbere yuko Muhammad aza, imyaka irenga 700 n'iyindi Muhammad ataraza kuba ku isi. Ariko Muhammad amaze kuza kuba ku isi akamenya ko inzira y'ukuri ari Kristo Yesu, inzira itanga ubugingo ari Kristo Yesu, ko ntawoja kwa data atabanje guca muri no nzira ya Kristo. Vyatumye afata ingingo mu vyiwe byose yakoze, hambavu ko yaramaze igihe yigisha, yabonye ko nta yindi nzira yofata uretse gupfa yizeye ko Yesu ari umwami n'umukiza wiwe. Bituma avuga ngo jewe Muhammad nduwa mbere mfashe nyambere gukurikira Yesu mwene Maria, kandi uherenga ku isi nduwa mbere mbere no gushika mu ijuru niwe nzoba gikurikira. Ibaza ikibazo rero, niba Muhammad gushika mu ijuru azoba gikurikira Yesu mwene Maria, we urinde kugira ngo ntukurikire ico Muhammad nawe yahisemwo? Nico gituma nanje ubwanje ndemeza nakekeranya yuko uwo gukurikirwa hagati y'abantu bagabo babiri n'uyu Muhammad ubwiwe yivugira ngo nidukurikire, maze nitwamukurikira na Muhammad akurikira n'abandi tubakurikira, tuzokwisanga turi muri ya nzira y'ukuri yo kugira ngo dushike aho Imana igomba ko tuba. Nshuti nawe mukunzi wa kino kiganiro, uwora Imana nakugirire neza, akugororere mu bibazo vyawe, agutunganyirize kandi agushoboze kuba muri Kristo Yesu udasindwa n'urubanza. Ukaba ufise byinshi byo kuvugana natwe, ganira natwe biciye kuri izo nimero za WhatsApp ubona ngaha munsi. Uwora Imana akugirire neza, inshallah khairi.